Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abari hirya no hino ku mugabane w'abanyaziya, abari ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama tuja ngaha iburyo urafyona kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru ariko aravugwa, amakuru ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu bibandanya bitera indi ntera nyuma yo kwicigwa ndetse no kusahurwa amatungo atandukanye. Abamuryango umuhisi Petero Nkurunziza bari mu bibazo, umutekano wabo nago wifashe neza. Liyetona Keri Nkurunziza, uyu ni umuhungu wari umukuru w'igihugu, umuhisi Petero Nkurunziza, ubu ngubu yaraciye yirukanwa muri rya shuri kaminuza rya gisirikari ISCAM, yaraciye yirukanwa muri iryo shuri mu nyuma yo kwicigwa umuvyeyi umuhisi Petero Nkurunziza yari umukuru w'igihugu c'Uburundi. Ivyo vyose rero bikaba bitera biba bibi cane muri uyu muryango w'umuhisi Petero Nkurunziza. Umwana bari bizigiye ko ari we agiye kuzozamuka akazoba afise akazoza, nawe akaba yaciye yirukanwa muri iryo shuri rya gisirikari bivanye n'ivyo yaciye agenda abaza ku bijanye n'urupfu rw'umuvyeyi wiwe umuhisi Petero Nkurunziza. Akaba rero yaciye yirukanwa muri iryo shuri, aca ajanwa kwiga hanze kugira ngo abandanye atabaza ivyo yise kwicwa k'umuvyeyi wiwe bikozwe n'abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Aho rero Liyetona Keri Nkurunziza yaciye atahura ko umuvyeyi wiwe atapfuye bisanzwe urupfu ruraho, ahubwo yishwe bikozwe ku kagambane n'abategetsi bakomakomeye cane. Abo bategetsi baciye babikora, akaba aribo baciye bamuhendahenda bakamubeshesha ibintu bitandukanye, aho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yahise amuduza kw'ipeti rya Liyetona, kandi yari Suriyetona, yari second lieutenant mu congereza, Suriyetona mu gifaransa. Aho rero uyu mukuru w'igihugu yahise amuduza mw'ipeti, kwari ukugira ngo arabe ko yomushimisha ahebe ivyo kubaza ivy'urupfu rw'umuvyeyi wiwe, kuko yari yahejeje gutahura ko umuvyeyi wiwe atapfuye bisanzwe ahubwo yishwe. Naho kandi muri aya makuru tukaza nanone kubashikiriza ukungene abanyagihugu bo muri zone Kanyosha ngaho muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura babangamiwe n'abapolisi baza kubasoroza, aho umupolisi azwi ku izina rya Meritius ariko arasoroza mw'ikaritiye. Abanyagihugu bakaba basaba ko uyu mupolisi yosubizwa ku ndero canke yosubizwa ku murongo n'abamukuriye kugira ngo ahebe ivyo gusoroza abanyagihugu. Harimwo ba Eric ndetse na ba Emmanuel baraciye bavuga ukungene uyu mupolisi Meritius abandanya abasoroza akabaka amahera ngaho muri iyo komine Muha zone Kanyosha. Tukaza kubabwira ivy'iyi nkuru n'ukungene igipolisi naco kiriko kirabivuga kuri uyu mupolisi. Ntuze uje kure rero, ido nido ry'aya makuru ni mu kanya isase, inkuru imwe ukwayo tuyirambuye tubabwire ukungene Liyetona Keri Nkurunziza yaciye yirukanwa muri ISCAM akaca ajanwa hanze kuja kubandanyirizayo amasomo yiwe, ariko bikozwe mu buryo bwo kumwirukana ngaha mu gihugu c'Uburundi.
nk'uko nari mpejeje kubibabwira rero, reka dutangurire aya makuru yacu kuri iyi nkuru ya Liyetona Keri Nkurunziza n'umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza. Byaraciye biba aho abategetsi baciye bategura urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza bakamwica bamuhaye isumu. Mu nyuma ntago byabandanyirije birekera, ahubwo byabandanyije bitera imbere, baja gusahura ubutunzi umuhisi Petero Nkurunziza yari abitse, aho yari yaraciye abika amavarize ndetse n'amasanduka yuzuye inzahabu, akayabika kuri mugenzi wiwe yari Mwendahamwe. Uyu ni Gaspard, uyu yaratwaye bankobu y'u Burundi. Ibyo byose baciye rero baja gusahurayo ibyo umuhisi Petero Nkurunziza yari yaraciye anyegezayo, yari abitse kuri Mwendahamwe we Gaspard. Liyetona Keri Nkurunziza akaba ariko arabaza ibyo baciye basahura umutungo canke amatunga yari abitse kuri uyo mugabo, baciye bajana bakayiba bakamusahura urukomba amazi. Ibyo rero umuhisi Petero Nkurunziza yari yaciye ababwira ko bazomurabira abana bakaraba n'iby'igihugu, kuko yari yaciye atahura ko yaciye ahabwa ishano kandi ko atazokira byakozwe n'abategetsi bipfuza kumuvana mu nzira. Mu nyuma rero uyu Liyetona Keri Nkurunziza yaraciye aduzwa ipeti abikorewe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, aho yagomba guhabwa ipeti rya Liyetona. Mu nyuma yaciye amuduza ahita amugira Liyetona, amuvana ku ipeti rya Liyetona amushira kuri Liyetona. Ivyo byose byaribonekeje ko harimwo ibinyegezwa bikomakomeye cyane, ngo kumuduza ntago impuhwe, ahubwo kwari ukugira ngo ahebe ibyo yariko arabaza ko hakogwa autobusi ku rupfu rw'umuvyeyi wiwe, hakatahurwa icoba camwishe, kuko abaryango ba Petero Nkurunziza, abana be, umugore we, ntago bemera ko umuhisi Petero Nkurunziza yoba yapfuye kubwo guhagarara k'umutima, ahubwo byaboneka ko yoba yarozwe. Uko kumuroga rero, abaryango b'umuhisi Petero Nkurunziza nabo barabiraba bakabibona, ariko ntaco bagomba gukora. Umutambukanyi wiwe Deniza Bucumi Nkurunziza ngo yarahavuye aheba ivyo gukurikirana ivy'ugo rupfu, kuko nawe yari agwaye ari mu bitaro vya Aga Khan muri Kenya. Aho rero yaciye avuga ko n'ubundi wapfuye yapfuye, ntago agomba kurura induru ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yaraciye abiheba nk'uko yabishikirije ikimenyesha makuru ca radio BBC, radio mpuzamakungu. Murazi ukungene abategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi biriko biravugwa ko aribo bakoze ubwo rupfu, baranaciye babandanya mu muryango w'umuhisi Petero Nkurunziza. Uko yari yabibabwiye ntago ariko babikoze. Ibyo amatunga yari asize baraciye bayiba, abaryango biwe barabatoteje cane. Umuyu Liyetona Keri Nkurunziza yaraciye arungikwa mu mahanga kwigayo, kugira ngo atazohava abona ukungene abandanya akurikirana iby'urupfu rw'umuvyeyi wiwe ari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kumujana ngaho hanze cari igitsure c'umukuru w'igihugu, kuko yari yabandanyije abaza icoba carahitanye umuvyeyi wiwe umuhisi Petero Nkurunziza. Nkurunziza yarakundwa n'abarundi batandukanye, ariko ngo kuba yari yigize imboneza yamaho, ivyo nivyo abategetsi batashaka, kuko babona ko n'ubundi Nkurunziza atazoheba gutwara Uburundi. Yagomba kuba ari we akomakomeye cane mu bibanza bikomakomeye, mbere gusumbya n'umukuru w'igihugu, kuko ingingo zananiranye canke ingingo zikomakomeye cane ngaha mu gihugu zagomba kuza zirafatwa n'umuhisi Petero Nkurunziza. Ivyo rero babonye ko umukuru w'igihugu azoca ajaho atakintu azoba amaze, azoba ari nk'igishabisho, kuko
Varisito Ndayishimiye yahisemwo gukora umugambi wo kumugandagura afatanije n'abandi bategetsi bagomba kubona ibibanza cane cane abo mu mugambwe wa CNDD FDD. Fyonda subscribe ni gukoresha ururimi rw'icongereza canke ni gukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone. Hamura cuja ngahe buryo urafyana no kwa kantu kameze nk'agakenge, amakuru n'ibiganiro dutohoza bize bigushikira umwanya ku mwanya.